mental health. Rero iyo haje akantu gato, it make me think about leave this world kuko ari byashobora kuba byomfasha. That was before I knew Jesus. Kwera canke ziriya abwira umukobwa wiwe watwaye inda ategerezwa kugutwara, bagufasha ku nguvu ategerezwa kurongora, turakeneye amahera utegerezwa kurongorwa. Bigaca bigaruka kuri wa mukobwa yumva inkuru ibabaje y'urugo rw'uwundi mukobwa, hakumufasha agaca yumva yo mwararatsa, agaca yumva yo musanzaza quartier yose Welcome to my YouTube channel. Salut les amis, comment vous allez? Muraho mumeze neza? Ni Darlene nahaye kuri Darna TV nkuko mubizi, nko mubimenyereye. This time I've changed the location. I thought about this ndi muhira and I was about to go to church. Muganda vuga ati I must do this before you miss Chumi here. Ngomba tuvugane gato kuri turi muri 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Theme y'uno mwaka ni online abuse, donc ni violence zifatiye ku mbuga ngurukanabumenyi. Et aujourd'hui je vais vous parler en tant que udikoresha mais aussi en tant que victime y'ivyo bintu, en tant que umuntu bimaze gushikira. My people, it's hard to do this video kubera ko it's gonna take me back sometimes. It's gonna make me say ibintu nashaka kuvuga ubu vuba, mugabo because of you guys I'm going to do it. Ubwa mbere ngomba ntangure nk'umu victim, umuntu vyabaye ko hareze igihe kitari gito naravuzwe ko ibintu bitari vyiza na gatoya. Kirekire kwanza hareze ikintu c'imyaka atari mike naravuzwe ko ibintu bitari vyo. People abused me. Baramvuga ko ibintu bitari vyo, ndatuka amajambo atari make kuri social media, birashika kure. Kubyo bwuko sama presque coûter la vie, narabuze aho nca ndabura aho nkwigwa. Abantu bose bari basigaye bambona nk'imara ya mu gisagara ca Bujumbura, abantu bose bari basigaye bamfata nk'umusambanyi karuhariwe mu gisagara ca Bujumbura. Bivuye ku vyari vyavuzwe, bivuye ku vyari vyatanzwe. Ico gihe ndababara gose, vyarambabaje cane kubyo nashobora gusigura. Ndagira ndiyumvira no kwiyahura, nariyahuye actually, Imana iratabara. Barantwara kwa muganga. Ndakunda kuvuga ama video menshi yuko nagerageje kwiyahura, ni kubera ko ndafise a problem mental health. Rero iyo haje akantu gato, it make me think about leave this world kuko ari byashobora kuba byomfasha. That was before I knew Jesus. Kwera ubunya, it make me think about going to church and pray because I know everything is possible with God. Everything is possible with who? With God. Uyo ndiyakiriye. Unfortunately ndiko ndagira twayinzu. Swat. Jewe nguyo ndiyakiriye. Ndavuze ati wakibuze babandanye kubera isoni n'agahinda. Ahari abantu mugira mumenye ukuri mutari muzi, n'ivyo biri mu bintu vyatumye mva i Bujumbura gato, kuko nayo numva ko Bujumbura hambanye hato kubera ingene abantu banzi, kubera ingene abantu bamvuga cyane. Uvuga ngo Bujumbura vyofasha heureusement mashaka umuntu afasha nje Gitega. So kuja Gitega it was somehow kwiruka Bujumbura, kuja Gitega it was somehow kuva i Bujumbura kubera ivyo bintu bamvuze, kubera iyo abuse nakorewe. Ndaje Gitega, nabaye Gitega imyaka 3, nabaye Gitega 3 ans. Hama ca ndavuga ati oh, I think it's time to come back to Bujumbura. I was pregnant. Jewe nk'umumama ari pregnant, ari proud, asa neza, aryohewe. I posted my photos on Instagram and second abuse. Not second, mugabo niyo navuga ko yabaye nini. Naravuzwe ko vyinshi kuri iyo mbanyi, naravuze ko vyinshi, j'ai failli perdre umwana wanje, naragwaye kubera ivyo bintu. Hama aussi j'ai perdu le papa w'umwana. Hari abantu bavuga ngo yari kigaba nibiki. No, yararengewe n'ivyavuze kuri social media kubera ntari kuri social media ntabimenyereye. Aujourd'hui umwana wanje agira kwize yinane na relation afitanye na papa wiwe just because of the abuse nakorewe, just because of the abuse mama wiwe yakorewe. These things is real. Abuse kuri social media irica ubuzima bw'abantu. Abuse kuri social media irahindura ubuzima bw'abantu. Abuse kuri social media iratuma abantu baba depressive. Abuse kuri social media iratuma abantu n'abariko baradufasha bumva umengo bo biheba. Abuse kuri social media is really kandi irisha ubuzima bw'abantu. So ndateye akamo
ndateye akamo abajejwe intwaro twitura twakorewe abuse bakatubwira ngo n'urusaku rw'abagore, ngo n'urusaku hagati y'abantu bakorana ngo tukwiye kubihagarika. Si urusaku kuko uno munsi hari abavyeyi batakivugana n'abana babo kubera iyo abuse. Uno munsi hari abana batakiba iwabo kubera iyo abuse. Uno munsi hari abana batazi base kubera iyo abuse. Uno munsi hari ingo zigira zisambuke kubera iyo abuse. Uno munsi hari abantu batazoronka abagabo kubera iyo abuse. Kubera ko hari abantu babona kuri social media ibintu abantu bandika ku bantu bakabibelivinga kubera ko niho nyene bakora amakuru. Abo bantu ugasanga n'umutipe yagomba kwitiragira umudada mu gace yabiheba kubera avuga ati nabijya bamuvugako. So twe ntituri kuri social media kubera ko twiranze canke tudafise abavyeyi canke tudafise imiryango. We are here to help people, and there's people who bariko baraba helped with our videos, ari abantu baba helped with ivyo tuvuga. So when we are doing this and ntituronke support, hariho abatugwanya, nta muntu umwe akora ikintu abura abamugwanya bure n'abamushigikira. Arabibaza ngo nabo niko kazi kabo, mugabo urashobora gutanga amakuru y'umuntu utarinze kumutuka, urashobora gutanga amakuru y'umuntu utarinze ku exagera, urashobora gutanga amakuru y'umuntu utarinze kumutukira umuryango. So abuse online, please help us, help us. We need ubufasha kubihagarika. Please help us. So kubera ari somene ya sinorindira mu mwaka uza kugira ngo mvuge une autre forme d'abuse. This one I have to say it, sit down nicaye. That's what I'm gonna do. So as I was saying, ibinda bivuga nicaye kubera ko I'm ready ko abantu bantera amabuye. Ubwa mbere yuko ndabivuga, I'm proud of where I'm sitting because it's my home. Narakorewe abuse aussi bifatiye kuri iyi nzu. Why am I doing videos ahantu hadasa neza? That's my home. Dad died before finishing this house. That doesn't mean yuko I'm not proud of this, you know. So I will stay kubera ko I'm not faking my life. I'm showing the real person that I am. So abuse yindi ngira mvuge ni out of line also for women. Biroroshe kwa turiko turakwizinga abagabo ngo baratugirira abuse, ariko nagomba ndabamvyure a little bit amaso ku bagore. Umugore aragira abuse uwundi mugore kenshi, kandi abuse nyinshi dukorerwa ziva ku mugore ku wundi. Bihera kuri urya mu mama afasa umukobwa wiwe kurongorwa ku nguvu kandi atabishaka. Bihera kuri urya mu mama kubera impamvu izi canke ziriya abwira umukobwa wiwe watwaye inda ategerezwa kugutwara, bagufasha ku nguvu ategerezwa kurongora, turakeneye amahera utegerezwa kurongorwa. Bigaca bigaruka kuri wa mukobwa yumva inkuru ibabaje y'urugo rw'undi mukobwa, hakumufasha agaca yumva yo mwararatsa, agaca yumva yo musanzaza quartier yose bakamumenya. Bigaca bisubira kandi kuri wa mukobwa ukundana n'umugabo w'umuntu, ugaca wumva wobwira uwo mugabo ngo urya mugore wawe ni shetani, muhebe. Ukumva wonamuha n'imiti ubwira hebe umugore wiwe, ukamutuma ati ntakumvirize, urakubita ubwira kumvirize. Umukobwa ku wundi nitwe tubanza kugiranira abuse. Abo bagabo ego barayikora, ariko hari abatumwa n'abakobwa nkatwe. Birambabaza kubera ko kubwiwanje umugore ntiyari uwo tuntuje uwundi, yari uwo tunze uwundi umugabo yamwirukanye. Umugore ntiyari uwo kwararaje uwundi, yari uwo gwaje uwundi umugabo yamukubise. Umugore ntiyari uwo vuze nabi, umugore ntiyari uwo kwinjiye mu rugo rw'uwundi agatuma rusambuka, yari uwo hinjiye akamuha imitwe y'ukungene ashobora kuyibamwo, urwo rugo akarubamwo neza. So woman to woman, dufatane mu nda, dufashanye. Ubonye urw'uwundi rusambutse wibuke yuko n'urwawe rushobora gushikirwa, umube hafi hakumwararaza. Ubonye urw'uwundi rugira rusambuke, muhe imitwe y'ingene yobigenza kugira kwegeranye. So I'm done with this video. Mumpa akabonane kuko basi umwaka uhera basi nashikanye n'ibihumbi 3 basi. And please share and please comment. What do you think? Uramaze gushikirwa n'amabi online canke out of line, offline, online, offline? Si amaze kugushikira, what was your experience? How did you go through it? Wabivuyemwo gute? Vyagufashije iki? Vyakwigije iki? Thank you for watching. Bye.